tugende dufise ubu butumwa ubu buhanuzi tugende kububwira n'abasigaye mu nsago zabo noneho nabo nyene na mutima mweranda yabashikiriye tuzosanga twese turiko tuvuga nk'abahanuzi kuko mutima mweranda yadukomeje ubu turafise kurinda abantu gitangwa ndababwira nti tugumane n'Imana. Yosuwa ariko aragwana aja mu gihugu c'isezerano harateye igihe arabona ko umwasi yamaze kumwifatira mugabo ataramutsinda kwizina ry'Imana aravuga ati iri zuba nirihagarare ntirigende ntibwire izuba rirahagarara ngo gushika uno munsi nta zuba rirasubira guhagarara haba imbere yaho cyangwa haba inyuma yaho ubushobozi bw'Imana izuba rirahagarara. Eliya yabonye kwa bisi Imana bayihevye yuko n'umwami asigaye asenga ibigirwamana yabonye ko bahevye Imana arashavura aravuga ati kuva ubu nta mvura izosubira kugwa ntabashikiriza iryo jambo kandi vyabaye uko nyene imvura irahagarara. Umunsi yavuga ati imvura iragwa imvura yaciyigwa. Imvura ni y'Imana nta kintu na kiwe kimananira Imana ubu twarabibonye. Inkuru nziza mwakuye ngaha mutima mweranda mukuye ngaha kwira Uburundi bwose mugende mushikirize ubuhanuzi mubushikirize. Imana yahejeje kugurura imiryango uwo mwaka n'uwa mbere uteruja mu 2040 kugira ngo duteramire imbere y'Imana tuyerekere urugendo rushasha dutanguye kugira turungikire wa mutima mweranda abari waturongora muri urwo rugendo. Gende muri abahanuzi beza muhanura ihangaye ntiduze dusubire guhindukiza umugongo ntitugire ubwoba muze muratwibutsa yuko Imana yavuze ngo ndi kumwe namwe ntakizobananira.